Pacifique Ninahazwe n'umurundi. Ejo ndamuzi ko n'umurundi. Aravuga ikirundi, arandika ikirundi. Ivyo yandika ni kirundi, abantu baragisoma bakakibona. Ntaraba incungu y'igihugu ngo tuvuge ngo n'umupatriote. Yandika ikirundi abantu bakakibona kigasomwa. Ariko umupatriote n'umuntu akunda igihugu akemera akacigura. Muzohava mu mwaka ubwene gihugu bw'Uburundi. Sijeyo ntabwo ne gihugu ntangajeyo. Bana bari mu barongo y'abarundi. Ndongo y'abarundi mu vyumviro duhana mu makuru horoso mubona yandi kubona hari negative ashiramo ku bijanye n'igihugu. Bo Pacifique ivyo yandika arafise uruhanda ahengamiyeko. Uri kurabisoma. Akenshi Pacifique yandika ibintu binegura ivyo leta ibirikirakora, leta ihari. None waruvuze ati mu byo yandika n'ukuntu mubona ko yobahengamiye ahantu wowe ubona hengamiye. Pacifique yari karandika urabona ko ivyo yandika akenshi yari karagira ama article araba leta yandikana gashavu. Okay. Yandikana gashavu ugiye rero gusesangura ivyo bintu aba yanditse urasanga amajambo amwe Sibundi biranashe ku murundi ari hanze bakamara ku bwene gihugu bw'igihugu apamba. Umukuru w'igihugu burya n'ugwego. Iyo umaze kwitwa umukuru w'igihugu se barundi ugashikwa muri rya ntebe uko buri kose naho bakoze iki hari ikintu umuntu adashobora kuvuga ko. Mu byo Pacifique Ninahazwe akora nta kwigura igihugu birimo kuko yarahunze yavuye Burundi ahunze araronka igihugu kimuhereza ubuhungiro yari ari degembya kuko igihugu kirarimo bivanye n'ivyo yavuze igihe asaba ubuhungiro kira nta kibazo bafitaniye ivyo yandika kumbure n'amakuru ubonye ne yiyumvira canga yahabwa n'abandi azayakura ariko nta kintu cerekana patriotisme mu byo yandika kirimo muba muri rusange ugiye kuraba nk'ibikorwa umukuru w'igihugu aba yakoze nibike Pacifique abona vyiza vyakoretse akabivuga. Mu Burundi baheruka guheza kubaka ikibuga c'umupira w'amaguru. Intwari hajya ni intwari stade intwari abarundi baba barashize investment baba diaspora muri kijya kibuga cubatswe. Kijya kibuga umugabe kiri ku yarakoze amateka amugira mu muzane muri Australia. Bo mu neguro dukora ibiteramo nivyo bizobaho muri iyi minsi mikuru. Hello everybody, good morning, good afternoon, good evening, sadepanaho umwe wese herereye. Yes it's your boy James nagarutse. Nkuko nababwiye ko ntashobora kubatererana guys, every weekend iyo twaronse umwanya nk'uyu nuko baturi hano kugira ngo tuyage tube turatera biri ibintu nk'ibyo. So merci d'amingi ku bantu mubandanije gukora subscribe, ku bantu mubandanije gusharing ibiganiro dukora, nimwe mutuma tumenyekana tubayeho kubera mwebwe. So merci d'amingi kabisa. Uyu munsi rero sinja kubatevya ndi kumena bwana mkubwa yangu nkuko mumubona president w'abarundi muri Australia yose. So guys, it's been a long time. Biragoye kugira ubona abantu nk'aba kugira ngo mwe mwakwicara nkuko ngo tuyage. So uyu munsi novuga ko nagize ishaba niko no bivuga ryo kubonana na bwana mkubwa. So merci d'amingi reka ndamuhe ikaze kuri James Media Australia kugira ngo atuganirize. Ndibaza abarundi benshi mu Burundi yanigishika twumve byinshi cyane. Merci d'amingi. Karibu cyane bwana mukuru. Urakoze James. Ishaba ni kirundi? Urazi rero. Ahubwo ne bagenda kubivuga abarundi baze barambabarira. Hariho ikirundi usanga ndavuze. Ugasanga ni atari. So jeni baza kishaba ishaba ndibaza ni kirundi. Bavuga mu kirundi ni bakwe. Ibakwe. Okay. Jeni ninanzi ishaba ni nko kujya uvuga ati mbaye lucky. Lucky nivyo mugabo sinibaza kari kirundi. Duga kwijambo. Merci d'amingi. Turaza gutubwira muri comment niba ishaba ari kirundi. Merci d'amingi. Karibu cyane rero baramukubwa akubatakuzi ubibwire. Tubandani merci sana. Ko mazina yanje nitwa Remi Nirera. Nkaba ndumwe mu barundi basanzwe baba mu gihugu ca Australia. Nkaba mba mu ntara ya Adelaide. Nkaba ari naho ntuye ari naho ndangurira imirimo yanje ya misi yose. Safi sana bwana mukubwa. Merci d'amingi.
aba diaspora rero kuva aho tugutoreye ngo turongore hariho amakesho menshi abarundi bagiye barongeka kuri James Media bambwira ati mbona mukubwa niwagira ibakwe bari ibakwe nagira ibakwe ryo kubonana nawe next time nzokubaza amakesho amwamwe rero navuze ati mu makesho amwamwe biraza gushika mbazemo ayashoboka hanyuma ibindi navyo turagenda tubyumva bukebuke gusa tutarandiriye turenze gushika kure turashaka kumva canka abarundi bariko barashaka kumenya diaspora idasinzira neza na neza barakeneye kumenya update bimeze gute at this stage ibintu neza na neza bipanze gute. Urakoze cyane uri n'umunyeshuri mwiza akajambo umuntu avuze rimwe ba wagafashe. Merci. Zibakwe yakumbura abanyeshuri wigisha kuri YouTube ya James Media. Merci sana. Azokwigira ko byinshi dusanzwe umunyeshuri mwiza ufata vuba. Ya ikigando tuyikoze itariki indwi zokwezi kwa kabiri umwaka twarawutanguye amatora yabaye yadushize ku burongozi yabaye mu kwezi kwa kane itariki 19 ikiringo kitari gito turiko turakora kandi ugiye kuraba ni gito mu bikorwa umuntu aba yarategekanya gukora n'ibyo maze gushikako kuko dukorana n'abantu kandi abantu bari mu mice itandukanye bakora byinshi bazi byinshi ubwo kubashira hamwe kubegeranya gukora amanama kugira ikintu runaka duhuriza ko dukora ni yo ntumbero yacu ni nabyo twashize imbere kugira tugira amanama aho bishoboka tugira ibiganiro twumva abarundi ico bifuza aho umuntu yoshira inguvu mu byo dukora nibyo teganya gukora nibyo twobakorera kugira twese hamwe tuzokwisange turi mu munyenga w'ibyo twakoze twese twishimye. Ubwo rero kiringo cyo kuva ico gihe gushika no munsi harakoretswe byinshi bitari bike mategeko kwandikishira hamwe kugira amanama atandukanye mu state atandukanye ndetse ubu aho tugeze uno munsi muri kwezi kwa kabiri nuko tugiye gutangura phase rero nshasha yo gushira mu bikorwa ivyo twariko turubaka muri iki gihe cyose kuko razinzu kugira yubaka ufise fondation umushinge uwo mushinge rero ni uwo usa n'uwadutwaye umwanya kubaka amategeko tukandikishira hamwe tugakora twisanzuye tuziki ivyo turiko turakora nta ngaruka bizotubwira ko ubu rero tugomba gushira mu bikorwa ibiri muri ayo mategeko asanzwe yaramaze kujaho tubishire mu ngiro. Hanyuma diaspora idasinzira mu bisanzwe why diaspora idasinzira? Diaspora idasinzira nuko ugiye kuraba abarundi iyo bari hose mu bihugu usanga ari abanyamwete aho bakora hose usanga bafise akantu gatandukanye n'abandi bakozi basanzwe barimo igituma rero iyo ari diaspora idasinzira nuko ari diaspora yiteguriye igikorwa cyo gushigikira imbona kazoza y'igihugu habe no mu vyiyumviro abantu bakaba bafite ivyiyumviro bitandukanye n'ivy'abandi bija gushigikira ya migambi igihugu cashize imbere kugira muri 2040 2060 ntituzobe tukiri ca gihugu uno munsi turiko turabonesha amaso tuje ku rugero natwe bwe rw'ibi bihugu dusanzwe tubayemo. Safi sana kabisa ya iryo ni izina ryiza kabisa diaspora idasinzira nta gukambika kabisa nta kuryama hakuna kulala atari sana. Hanyuma bwana mkubwa tukiraho nyene kuvaho tugutoreye ngo turongore nimba ntihenze mu ijambo washikirije ujya munsi hari akantu numvise wavanzemo ngo kubari basanzwe barongoye bari bavyiyitirira neza na neza kugira ngo n'abarundi batahure warushase kuvuga iki? Kuva itariki 19 z'ukwezi kwa kane 2024 niwo munsi diaspora yashinze imizi ngaha muri Australia. Indongozi zagiyeho ni indongozi zashizweho biciye mu matora. Muri iki gihe cya demokrasi turimo kuba witiriwe ikintu runaka mugabo utatowe nta bubasha bwo gufata ingingo bufise.
nta bubasha buri mu itegeko runaka uvuga ati jewe itegeko runaka niryo ryashizeho niryo ndiko ndisunga mu kugira ngo ribi indongozi rero zajaho zarakoze ibyo zashobora gukora kuko zatumeneye ico bita umushike mu Kirundi kugira uno munsi tube turiko turagira amakanda aho baciye barashize hamwe Barundi barabumvisha ko diaspora ibaho twebwe rero no munsi turiko turaca mu makanda yaho baciye igituma twakoresheje iryo jambo nuko uburongozi bwabayeho bwari uburongozi bw'ifata kibanza bwari uburongozi bujaho kugira bube menyesha abantu ko hari ikindi kintu runaka inyuma kizoza gifise amategeko gikurikije demokrasi abantu bakicara hamwe bagatorana nakaniwe dushize imbere aturongore muri ibi bikorwa runaka bizoduhuza bigatuma n'igihugu cacu kigira aho kivuye naho gishitse urumva mugabo bari bashizweho nyene by'imfata kibanza urumva baragenwa iyo umuntu rero yagenywe hariho ububasha atabafise n'abaserukira hariho aho ageza ku ngingo afata no mu vyo aba ariko arakora ariko muri iki gihe ca demokrasi abantu barashigwa imbere naka kavuga ibimuranga kavuga ivyiwe bakakuba muzi mu kibano bagahitamwe ubwo nyene ati nakanwe duhisemo uwo rero babahisemo abafise ikiringo runaka azotwara icyo kiringo giheze nawe akavuga ko abandi bagasubira bakagira bagahanahana gutyo si nka bya bindi usanga kuko ntatowe nta kiringo nkurikiza nca ntwara ubuzima bwanje bwose ugasanga kumbure hari imigambi myinshi bivanye n'ingene uburi kurakora irikirandigirwa mu meshi mugabe iyo watowe iryo tegeko rigushiraho ni naryo rigukura ntirigukura mu buryo kukubwira ati vaho mugabo ubuziti nzokora kuva hagushika muri ico kiringo rero ucumenya ati kimisiri kiramperana abo banshi abantoye canke abo naserukiye nzovaho ndabamariye iki atari sana kabisa ikirundi nkuko bavuze kiragoye umuntu ashobora kumva ati uyu muntu yarabyitira kumva ugaca wumva makana ati aba ni babantu baja ngaho bakavuga ati nitwe turongoye kandi atabihari so ikirundi kiragoye ibintu nk'ivyo tukiraho nyene warushize kubijanye no kuri ico kintu nyene waravuzeho gutora hari abarundi usanga bibaza ati ku kintu process yo gutora dufate nk'akarorero president atwaye abarundi bose kwisi iyi process yo gutora president bigenda gute agenwa nande abarundi bamutora gute hari abarundi benshi bibaza ibibazo nk'ibi iyi politike turimo ya diaspora ni politike y'igihugu igihugu cacu c'u Burundi ingene atorerwa mu koraniro kaminuza ritunganyirizwa i Bujumbura iyo koraniro riba rihuriyemo abarundi baba mu mico itandukanye yo hanze y'igihugu haba mu Rwanda muri Congo Tanzania Australia Canada Amerika abo rero ni nk'amatora nk'ayandi yose barashira imbere abakandida bakandida bagahitanamwo uwo batoye akaba ari waza guserukira iryo hanga ry'abarundi risanzwe rirangurira imirimo yabo mu Burundi nawe agacashiraho umugwi uhurikiyemo bose abamutoye n'abatamutoye kugira baze gufashanya mu kuduza ikivi gushira mu ngiro ibikorwa leta iba yiteze kuri iyo diaspora amara igihe kingana gute aba president mu bisanzwe murongo aba diaspora turi hanze reka dufatire kuri president ayoboye isi abarundi bose amara igihe kingana gute ibi bintu vya diaspora uko bitunganijwe hariho amategeko agenga diaspora yo kwisi yose ayo afise inzego zirongowe na president Samuel Ndayiragije akaba afise na vice president secretary nande abo barafise n'umunyamabanga mukuru ari nawe kumbura ashobora kuba ari wari muri position nziza yo kwishura iki kibazo ariko kandi no mu bihugu bitandukanye mu kwitunganya kwabo bivanye naho umuntu aherereye nabo baba bafise iyindi ndinganizo yuzuriza igihe diaspora yo kwisi yose mugabe idasa no kuvuga iki abantu bari mu gihugu nk'ubuco ngaha ca Australia
barafise amategeko agenga iyi diaspora ngaha muri Australia. Bavuga ati umuntu arongoye diaspora yo muri Australia azotwara ikiringo kingana uko. Inyuma y'ico kiringo hazoca habaho ayandi matora. Nukuvuga ngaha muri Australia turafise amategeko y'indani muri twebwe. Aho bita mu Gifaransa règlement d'ordre interne. Ayo mategeko niyo ashiraho ibiringo akongera akabikuraho. Rero muri Australia tukiraho nyene kuri Samuel Ndayiragije rero muri make ntawuzi ngazomara amanda angana gute. Ikiringo ciwe kirazwi kiri mu itegeko rishiraho uburongozi bwa diaspora bukongera bukarikuraho. Ivyo bibera mu nama zibera Bujumbura ubu ntihagera bazodohamagara Bujumbura tugende abarundi bose nta numwe bakumiriwe ntagenda ndongozi gusa abarundi bose baragenda bagahura hama mu kigo kaba batorwa bagatorwa handi tugafata indege dusubira inyuma. Safi sana kwa turi kuri Samuel Ndayiragije hanyuma muri Australia amategeko agenga hano nkuko warubivuzeho bimeze gute hiya President Marege kingana iki kugira aya mategeko twariko tumaze iminsi kuva mu kwezi kwa kane turiko turubaka aho bubasha ubutogwa gusubirira inzego zari zihari kuko nta burongozi bwari buhari buciye mu mategeko biradufata umwanya wo kugira ngo igihugu cyose gishobore kuba kironse inzego zatowe. Izo nzego zatowe mu mategeko twashizeho nizo zizoca ziseruka mu matora zokurikira kugira bikunde batoranemwo uwundi umwe azoserukira abandi. Mugabo utatowe intara bizoshika kayo matora aba itararonka umurongozi aciye mu matora. Iyo ntari zoca isigara inyuma ko ntizoba ifise uburenganzira bwo kuja hamwe n'abandi bafise uburongozi bwatowe kuja gutoranamwo umurongozi azoserukira abandi. Mategeko rero twubatse tuzogera igihe muri iyi minsi tuyasomere abo vyega abarundi bose basanzwe bangaha muri Australia dusanzwe turi benshi cyane ariko amategeko bose azobashika ko bayasomerwe bayemeze acaja mu ngiro. Safi sana kabisa. N'amakuru meza yo kumva kugira ngo abarundi tube updated kubera hari abarundi usanga bavuga ati twebwe amatora yarabaye ntitwanabimenya ibi bintu tubona abapresident batogwa ntitumenya n'igihe baviraho ibintu nk'ibyo so ibi bintu tuzoza turabipromota kenshi kugira ngo abarundi bamenye amakuru agezweho. Hanyuma wewe kuvaho tugutore ngo turongore muri make tugezeho challenge urazi ibintu byose ko challenges wasanga ntanizo wagize sinzi nagira mvuga ati ngurazi buri bintu byose ko bifite challenge tubwire challenge kuvaho ukiriye ku burongozi bimeze gute? Challenge ziriho challenge zarabayeho nyinshi. Hari umuntu usanga yari yiteze kumbure ko nawe yo ari kuzoba muri iyo nama itora abarongozi bigahura afise izindi gahunda izindi programme zimubuza kuza uyo urumva ko ivyavuyemo aravuga ati vyavuyemo nivyo koko vyagenze uko ugasanga rero kumbure hari ico diaspora yari mwiteze ko mugabo kubera tarahari kavuga ati ico kintu jewe sindacumva neza nsigurira vyagenze gute na cane cyane abarundi biwacu baragoye gutwara turashoboye dusanzwe twese dushoboye ico gihe rero tusanga ni challenge mu gihe wari witeze ko umuntu ikintu mugabo ico kintu ntukironke kubera ivyo we asanzwe yemera urumva karaga challenge wewe ucugabanya umuriro wari kuragenderako kugira ufata undi mwanya wo kumwumvisha ca kintu ko cakozwe nubwo atarahari ko nawe ategereza kujana n'abandi ku iterambere ry'igihugu catwibarutse. Safi sana kabisa. Hariho umudamu bahaye ikiganiro numbavuzemo ngo muri Europe bafise diaspora Hutu na diaspora Tutsi nk'abantu muturongoye canke murongoye abarundi muri rusange. Ese ubundi hari nico bitwaye diaspora nk'izo zibugwi zibaye zihari nimba hari ico bitwaye muri ko muraplaninga gustopa ibi bintu gute kugira ngo abarundi nyene banywane ata groupe zihari? Ivyo byarabayeho
hari ikiganiro nabonye amavuga ati muri Europe hariyo diaspora Hutu na diaspora Tutsi. Nibaza ko umuntu nk'uyo nimba nyumva no kutamenya kumbura ivyo ariko aravuga no kutamenya ivyo arimwo. Burya diaspora mu yandi majambo diaspora ni igihugu cawe cakwibarutse. Hariho diaspora burundaise, hakaba diaspora congolaise, hakaba diaspora rwandaise. Nukuvuga wewe uri umurundi ntushobora kuja muri diaspora y'umunyarwanda canke umukongomani mu gihe utararonka ubwene igihugu bw'ico kindi gihugu. Umuntu rero yaba yaravuze ko hari diaspora Tutsi, diaspora Hutu, uyo muntu yoba atazi ivyo yavuze ivyo ari vyo canke ururimi go bagwara munyereranye, kuko nta gihugu citwa Tutsi dufise mu Burundi, nta gihugu citwa Hutu dufise mu Burundi. Nayo moko we yavuze asanzwe yanditswe mu ibwirizwa shingiro, suko mu vy'ukuri ayo moko afise ibihande runaka vy'igihugu yigaruriye, nuko ari amoko agize igihugu, agize igihugu mu kucubaka mu bumwe, iterambere n'umutekano. Ugiye kuraba mu bisata vyose bigize ubuzima bw'igihugu ugenda usangamwo ayo moko. Amasezerano y'Arusha ari nayo Burundi bugenderako yaratumye ayo moko mbere mu misi ya mbere ashobora kuba ari intambamyi muri societe y'Indundi, aho wasanga amakaritsiye amwe abamwo ubu bwoko, wewe uri muri ubu bwoko ntuje muri iyi karitsiye, wewe nawe ntuje aha. Mugabo uyu munsi kubera iterambere igihugu rigeze ko ivyo ntibikiriho. Ayo moko yanditswe mu bwirizwa shingiro, mugabo mu karitsiye iyo abarundi baba ubu bose n'abarundi. Nta kibazo c'amoko, nta kibazo ciki uno munsi kigihari mu Burundi. Umuntu nk'uyo rero avuze iryo jambo ti je ndi muri diaspora Tutsi, arafise ibindi bintu nimba atari kutamenya ivyo ariko aravuga, arafise uwundi mugambi uhetse ivyo, kuko ntitubidehe hariho abarundi badakunda Burundi kandi ari abarundi. Abo rero kugira indoto zabo zishike nuko baca baja mu Barundi bakabahuvya bivanye n'ivyo bavuga. Umuntu nk'uyu yagiye kuri mikro akaba yovuga ati je ndi muri diaspora Tutsi, ari umurundi. Inyuma yaho hariho ikindi kintu gihetse iryo jambo yasohoye kizoja mu ngiro amaze kuronka umugwi umukurikira, ariko aciye yamigwa ubu akibisohora mu kanwa kiwe. Abantu bakambwira ati teshute mu Burundi nta vyamoko tukigenderamwo, ikiduhanze n'inzara, ikiduhanze n'ubukene, ikiduhanze n'iterambere, ikiduhanze no kuraba urugwaruka ruriko ruriga amashuri rukayamara canke rwayamaze, mbega ni iki gishobora kuba corushikana ku iterambere. Iterambere ryabo azoba ari iterambere ry'igihugu. Ariko uzanye inyigisho nk'izo muri no mwanya ukaza kubwira abantu ivyo vy'amoko, mu vy'ukuri aho vyadushikanye ntawo kwifuza gusubirayo. Ababibonye twe twari dukuze, ntawo kwifuza gusubirayo. Nuko abari muri hafi canke bo bamwegereye bo kubura bakamwereka ivyo ashobora kuba yo kwigisha kuri social media. Uyu munsi ntabwo gwaruka rw'u Burundi rukeneye kumva ngo rumuhutu canke rumututsi. Uyu munsi ugwaruka rw'u Burundi rukeneye mu mpano yawe ni gute ushobora kuyivyaza umusaruro ikagutunga wowe ubwawe, ikigira kabiri igaterera mu iterambere ry'igihugu. Gusa ntiyari ariko arigisha abantu ngo nuko ni inyigisho. Erega James ibituvuga kuri social media ubu vyumvirije wakuramo ivyo ashaka. Ego tuvuze amajambo menshi 10 hariho gukuramo ijambo rimwe gusa, iryo rimwe akaba ari caja gukoresha akazi. Hari akazi gashobora guhungabanya umutekano w'igihugu, n'ubundi ashobora gukuramo ikintu bati kumbe ibi bintu vyahora vyari biriho nahora ndabikora ntabizi, ugasanga vyajijemo umusaruro. Rero izi mbuga duvugira ko ziriho kugira zishobore guterera mu iterambere ry'igihugu, ntabwo ziriho kugira risubize inyuma. Ivyo tuvuga dukwiye kubivuga mu ntumbero yo gushigikira ya migambi leta yashize imbere kugira ishobore kuzoba ari igihugu cifashe 2040, igihugu giteye imbere mu 2060. Yego safi sana kabisa, merci. Hanyuma tubwire gatoya ku kijanye na ijambo patriote bwana mukuru.
umupatriote n'umuntu akunda igihugu. Mu Burundi turafise incungu ya demokrasi. Turafise incungu yo kwikukira. Abo n'abantu bashize inyuma inyungu zabo bashira imbere inyungu z'igihugu. Bemera kugipfira. Barapfa barahambwa, bari babizi neza ko igihe runaka bashobora gushika bagafatwa bazize ivyo bariko barakora bagapfa, ariko ntibatinye kuvuga ati jewe naho nzopfa igihugu canje ntegereza kucigura. Abo n'abapatriote. Umupatriote n'umuntu akunda igihugu, byaba ngombwa ko no kucigura ukacigura. Safi sana. Ni insiguro nziza. Pacifique Ninahazwe bimeze gute? N'umuntu postinga amakuru menshi cyane cyane yo mu gihugu. Tubwire, Pacifique Ninahazwe n'umupatriote? Pacifique Ninahazwe n'umurundi. Icyo ndamuzi ko n'umurundi, aravuga ikirundi, arandika ikirundi, ivyo yandika ni kirundi, abantu baragisoma bakakibona. Ntaraba incungu y'igihugu ngo tuvuge ngo n'umupatriote. Yandika ikirundi abantu bakakibona kigasomwa, ariko umupatriote n'umuntu akunda igihugu akemera akacigura. Mu byo Pacifique Ninahazwe akora nta kwigura igihugu birimo, kuko yarahunze, yavuye Burundi ahunze, araronka igihugu kimuhereza ubuhungiro, yari ari degembya kuko igihugu kiri arimo bivanye n'ivyo yavuze igihe asaba ubuhungiro nta kibazo bafitaniye. Ibyo yandika kumbure n'amakuru ubonye ne yiyumvira canga yahabwa n'abandi azayakura, ariko nta kintu cerekana patriotisme mu byo yandika kirimo. Safi sana. Nitwavugaho ku burebure just nuko sometime umuntu yandika amakuru y'igihugu hari gihe birangiye abantu bavuze ati uyu muntu ni mu negative, ibintu nk'ivyo. None we mu makuru horo so mubona yandi kubona hari negative ashiramo ku bijanye n'igihugu? Pacifique ivyo yandika arafise uruhande ahengamiyeko. Uri kurabisoma. Akenshi Pacifique yandika ibintu binegura ivyo leta ibirikirakora, leta ihari. Which is good. Kuko nta ukora ibishimwa na bose. Mugabe ikitangaje nuko iyo hari n'ivyiza leta iba yakoze ntavyandika. Kuko leta ntiyamikora ibibi gusa. Leta ni bande, leta n'abantu nibajya bene wacu, bajya bashiki wacu bakora muri iyo. Iyo bishitse bagakora igikorwa ciza, abantu bose bakavuga ati iki gikorwa ni ciza, ni gake uzosanga Pacifique yacanditseko. Iyo yatoye umuntu umwe nawe akavuga ati uyu muntu yakoze ibyiza reka ndamwandikeko, abari targetinga ibindi bintu biri nyuma y'ico gikorwa ciza uwo muntu aba yakoze. Muga muri rusange ugiye kuraba nk'ibikorwa umukuru w'igihugu aba yakoze, ni bike Pacifique abona vyiza vyakoretse akabivuga. Atora kumbure abantu bamwe kugira challenging benshi afatiye ku izina ry'umuntu. None waruvuze ati mu byo yandika n'ukuntu mubona ko yo bahengamiye ahantu, wowe ubona hengamiye? Pacifique yari karandika, urabona ko ivyo yandika akenshi yari karagira ama article araba leta, yandikana gashavu. Yandikana gashavu, ugiye rero gusesangura ivyo bintu aba yanditse, urasanga amajambo amwe atabereye umuntu yarakwiye kwitwa umurongozi w'abandi. Kuko iyo ufite abantu barenga 100 bagukurikirana mu byo wandika, hariho imvugo runaka runtu wotegerezwa gukoresha. Imvugo rero rimwe Pacifique akoresha iyo ari karandika, urabona ko harimo agashavu. Baca wiyumvira uyu muntu arazi ko ibyo yandika biriko birarabwa n'isi yose, biraba abantu benshi, ugwaruka iki. Abantu bari butahure iyi nyandiko ya Pacifique, bari buyitahure bose ico kimwe nkuko Pacifique yayanditse. Nimba yandikanye umutima mwiza, bajya bayisoma bari buyandika bayakirana umutima mwiza. Nimba yandikanye umutima mubi, hari abantu bayibona akavuga ati kameme uyu muntu iko nahora ndamufata siko ngiye kumufata, kuko ndabona ko imvuga ari karakoresha. Umukuru w'igihugu burya n'ugwego. Iyo umaze kwitwa umukuru w'igihugu se Barundi ugashikwa muri rya ntebe, uko buri kose naho bakoze iki
hari ikintu umuntu adashobora kuvuga ko hari imvugo rero urakoresha rimwe na rimwe ugasanga uri kuraraba ukabona ati mu by'ukuri iyi mvugo ntabwo Pacifique yarakwiye kurikoresha ku muntu ari mu mabanga y'igihugu ku muntu runaka ntabwo byari bikwiye ko Pacifique yokoresha imvugo nk'iyi muzohavamo umwaka ubwene gihugu bw'Uburundi si jewe ntabwo ne gihugu ntanga jewe bana uri mu barongo y'abarundi ndongo y'abarundi mu vyiyumviro duhana tukaganira tukumvikana ati dukora iki twiteze imbere dukora iki dushigikira igihugu dukora iki ariko iyo bafatira ingingo zo kwaka ubwene gihugu kandi subundi biranashika mu Burundi ari hanze bakamwaka ubwene gihugu bw'igihugu apamba byo sindi umuvugizi w'ubushikiranganje bw'u Burundi n'imigenderanire n'andi makungu sindi umuvugizi w'iki ivyo wogenda kubibazaho cyo bashoboye reka bwe mamuza amategeko menshi yanditse mu bitabo ivyo biragoye kuvugira kuri kamera biragoye kuvugira kuri kamera kabisa ariko ico nzi cyo nuko umuntu wenyine arashobora kuyakubwena igihugu bivanye nuko wewe ubwawe ufata ibintu dufate nk'akarorero ibintu biciye mu matora abantu batowe biciye mu matora bafite ikiringo runaka bazotwara nimba hari ibintu unegura ku vyabaye rindira ko cya kiringo cujya muntu gihera werekane ivyo ataranguye neza nawe ucuvuga ati jewe mushizeho ndashobora kuzokora ibi hama bishitse nawe ugatorwa ukerekana impinduka mu by'ukuri muri ivyo biba biriko biraranguka ariko uciye ufatwa n'ishavu ko hatowe James nkaba ntamwiyumvamwo nkaba ntari ndamushigikiye nkora iki kugira James iki kiringo bamutoreye ntakimare ntabwo ajya amajambo kwandika kuri Facebook canke iki ashobora gutuma umuntu atamara ikiringo ciwe neza ahubwo raba ikintu yakoze neza ubwira abantu kuko abantu bose barashaka kubaho neza James abantu bose barashaka gutwagwa neza nuko nyene kwene niyo binashika ukerekana iti iki kintu gikoze nabi ukabimubwira mu bugwa neza ko biri kose umuntu cyane cyane abarundi arashobora guhinduka akavuga ati amemereka nkora ibyo nateza gukora ko ndabona kamaso menshi ariko arandaba safi sana kabisa anyway karagaciyemwo Pacifique n'umuntu yandika amakuru kuri social media kabisa somwe n'abarundi benshi nko twabivuze so sometimes lazima tubicisheho tubivuge kuko hanyuma ibyo nabyo reka tubiveho ariko nta kuntu hozo murondera ukamusaba ikiganiro Pacifique uzi ko ntaza ahantu haba gusa nzi ko ngari hanze y'igihugu ariko ntabwo nza aha oya kumenye yaba byo hava bikugora nawe yo kubaza turi ko ndonderera iki wa mugabo we oya jewe ndi w'amahoro Pacifique kabisa warinda namushuhuje kabisa jewe nshanzwe nkora ibiganiro ndibere hano muri Australia Pacifique ndakuramukije I wish I can meet you, man. Twikorere kiganiro actually. Yes, I would love to, you know. Ubuhinga bwarateye imbere uko biri kose nimero yiwe ya telefone iyo yanditse article runaka kuri social media ziwe akoresha arayishirako. Yego. Nibaza kijya nimero uyitoye hamukamurondera akambwira ati Jenny James mba muri Australia. Nshaka ikiganiro ndafisa amakuru runaka nifuza kukubaza. Ivyo bibazo uri kurambaza kumbure we yovyishura neza. Oya nta kibazo ndubundi ereka nenda nabitishijemo kubera juste you know uhuru mu barongoye abarundi ariko ntaba muri Australia sindabizi Pacifique ntaba ngaha muri Australia kabisa sindabizi kabisa gusa anyway reka iyo nkuru tuyiveho tuvuge gatoya ku barundi bagomba guteza imbere igihugu gutwara investment mu gihugu bana mukubwa abantu bafite ibyumviro nk'ibi gira ico bashikirije urazi ko aba diaspora most of the time nk'iyo guzinze nk'akarero mu bihugu byo hanze canke ugomba kuinvestinga ugomba kubakisha ishop ibintu nk'ivyo baraguhagarana canke bakaguha insurance bakakwizeza yuko ibintu ugiye gukora kabisa biri d'accord kandi bazoguprotege rero abarundi burya bari hanze baramukubwa barakunda igihugu nukuri abarundi bari hanze sindabavugiye gusa majority y'abarundi kabisa most of them nta muntu agenda mu Burundi ngagenda dasubiyeyo kweri nanje byarambaye hivyo Uburundi kabisa ni ibintu n'ahantu heza abarundi barakunda igihugu rero babwire abantu bagomba gutwara investment mu gihugu ubabwire garanti zihari n'ukuntu ivyabo bitabaye ngombwa yuko bigenda neza urazi ko nta byera ngo de yarege ubakisha inzu ukazubona itsindutse yahiye canke usindutse bitameze neza
eske garanti hari mu gihe umuntu yatwaye investment mu Burundi bimeze gute? Bo ico kibazo ndacishura nka jewe ariko kandi ibyo mvuga si ibyo je nyene nigenera nivyo byavuye mu manama atandukanye twagiranye n'indongozi igihe twari Burundi. Se Barundi umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi aravuga ati aba diaspora nibaze bashigikire imigambi y'igihugu, bashigikire iterambere turiko kugira twese hamwe tujane, nubwo bataba ngaha mu Burundi mugabo iyo bari ivyo babona nibabizane kugira bije muri wa mugambi w'imbona kazoza kugira nitugera mu 2040 ukuboko kw'aba diaspora nabo kuze kubonekane ko harimo. Kandi mu nama twarimwe Bujumbura baratweretse neza uruhara rw'aba diaspora mu iterambere ry'igihugu. Baratweretse amafaranga mva makungu diaspora yinjije mu mwaka uheze w'2024. Diaspora niyo yinjije amafaranga menshi mu Burundi gusumba amafaranga yinjira avuye mu ikawa, gusumba amafaranga yinjira avuye mu cayi, gusumba amafaranga yinjira avuye mu butare. Igihugu gisanzwe gifise kuvuga rero ruhara kwa diaspora mu iterambere ry'u Burundi rwarabonekanye. Byo nibiharuro byatanzwe ni banki nkuru y'igihugu imbere ya twese. Se Barundi ramaze kubona ivyo yavuze atuko biri kose diaspora no mufatanya bikorwa mwiza. Abarundi bose bari muri diaspora gerageza mukingira inyungu zabo. Hari ikigo kitwa DB kijejwe imigambi y'igihugu. Uri mu diaspora ugomba kuguruza ishira hamwe muri ADB baguharurira imisi. Ishira hamwe baba bari kwemereye rigatangura gukora. Kugira wewe mu diaspora wajanye imigambi yawe mu Burundi utanga ubuzi kugwaruka, utanga amakori muri OBR, igihugu gishobore kuba kiriko kirakora kitunganye bivanye na wa mugambi wowe uri kurakora. Inzego z'igihugu zose ziri mobilize gushigikira imigambi y'abantu bo muri diaspora. Hari abantu bishika kumbure imigambi yabo bakoze ikagirirwa nabi nabo bizeye. Diaspora irafise umuavoka i Burundi, diaspora nkuru y'urwego rw'igihugu. Uyo muntu wese afise ikibazo uwo muavoka diaspora yamushizeho kugira ashobore guharanira inyungu z'abarundi bose basanzwe barangurira irimo yabo mu Burundi bagiriye ibibazo kumbure ku butaka bw'u Burundi. Nta habuze ingorane no ngaha turi ingorane ziriho na hariya ziriho, ariko kugira ibibazo byose bishoboka kuboneka bitorega umuti diaspora yiyumviriye gushiraho umuntu ashobora kuvuganira aba diaspora badahari umwanya n'umwanya. Igira kabiri natwebwe abafise ibyo bariko barakora mu Burundi batwituye hagize ikibazo runaka bahura naco turagerageza uko dushoboye tukabavuganira. Turahamagara inzego z'igihugu aho hantu haba hari ico kibazo tukavuga ivyo byose baba tuba twifuza ko badufasha, kandi abo tuvugana bane bahezagire baratwitaba bakadutunganiriza. Ni benshi cyane mu bo tumaze kuvugana, mu bo tumaze kugira ivyo dukorera bari ngaha muri Australia bashobora kuzotanga intahe kumbura igihe kigeze bakavuga ati kweri ibi bintu vyanje vyagenze uko kubera uruhara rwa diaspora. Duhamagarira rero abarundi bari ngaha muri Australia kutumenyesha, kudushikira, kudutumbera bakatubwira ivyo bariko barakora. Ivyo vyonyene birahagije. Ndiko ndakora ibi, ndiko ndabikorera hanaha. Uwo n'umugambi wiwiwe. Wenda ukorera hanaha ku buryo hagize ikibazo kiba twebwe duca tuvugana n'indongozi ziri mu Burundi. Hari umuntu wacu yari karakorera umugambi aho naho udufashe uyo mugambi w'uyo muntu ntiwononekare. Umuavoka bavuze mu gihe nk'ukora izo investment yo bari mu Burundi akavuga ati nshaka ndamushikire direct bimeze gute kumushikira? Arahari nimero ziwe za telefone. Hari umuntu afise ikibazo kiturengeye ca tumuhe nimero ziwe za telefone bagahura n'umuavoka akamubwira ibibazo runaka afise hama kamufasha ivyo ashoboye kumufasha. Kandi uwo muavoka wa diaspora wewe wasanzwe afise na connection kuko amanama tuba turimwo n'indongozi z'igihugu nawe tuba turimo turi kumwe. Biroroshe ko ikibazo kimushikiriye kinyaruka gutorega umuti kuko aba diaspora muri uno mwanya mu Burundi ibikorwa byabo uko biri kose biriko birakingirwa neza. Safi sana kabisa. Ibyo ni ibintu byiza byo kumva rero abagomba kwikorera ama investment mu gihugu kamakawa kamadawiz babandanye ibintu bikomeza kugenda neza. Merci sana bwana mukubwa
President wa diaspora b'abarundi muri Australia baduteye iteka gushika hano today. Mugabo mbere yuko dusozera ikiganiro mu Burundi baheruka guheza kubaka ikibuga c'umupira w'amaguru. Intwari hajya ni intwari stade intwari abarundi baba barashizeho investment baba diaspora muri kijya kibuga cubatswe. Kijya kibuga umugambi wacu wari open ku muntu wari wugururiwe imiryango ku muntu wari we wese. Se barundi igihe yatera kamo ko vyanka bikunda kijya kibuga cubakwa. Kijya kibanza cari kimaze imyaka myinshi cyane nta bikorwa biharanguriko. Aroreke mu Burundi iyo kubisanzwe umuntu afise amahoro ari naco leta y'u Burundi yashoboye gushika ko iyo tugiye mu Burundi kwera uratembera Burundi bwose ijoro n'umurango nta kibazo. Iyo rero umaze kuba ufise amahoro ufise umutekano mu nda haca hakurikiraho kwidagadura. Nivyo se barundi rero yashitse ko mu kubaka kijya kibuga yarugururiye imiryango umuntu wese yumva yifuza kuba yoshigikira kugira kijya kibuga kibeho. Kijya kibuga kubona kiriho no munsi niteka ku gihugu kuko ejo bundi twarabonye umupira wahabaye twarabonye umuririmbyi Kiriku wakiri yinjira muri stade ibintu bidasanzwe kandi Kiriku no munsi mu Burundi yahezwa gutwara agashimwe ka Superbat gashimwe kamugize umuririmbyi w'umwaka kubera indirimbo yiwe ahanihe kubera indirimbo yiwe yise ahanihe kandi Kiriku turaguteye intege cyane indirimbo yawe n'ibikorwa byawe ukora kabisa twese biratwubaka umurundi haturira kwera ubandanyirize muri iyo ingingo uriko urumva rero n'ubu se barundi twarabonye ejo bundi atera kamo ko hariho arena ikibuga cyo gukiniramwo inkino z'amaboko kigiye kubakwa. Ubwo nico kibuga naco nyene abarundi turi hanze ntidukumiriwe imiryango tuzoterera uko dushoboye kugira iyo migambi yose y'iterambere ry'igihugu natwe ntidusigare inyuma. Hafisana kabisa. Kiriku yarakoze amateka amugira mu muzane muri Australia. Mu nteguro dukora ibiteramo nivyo bizobaho muri iyi minsi mikuru turagerageza tuvugana na leta ya Australia kugira abaririmbyi runaka tuba twifuza baze. Kiriku nitwovuga ngo ni Kiriku mugabo si Kiriku nyene ariko arakora mu Burundi. Hariho ba D1 ba B-Face ba Dramati Estanish abo ba Mona Warda Fernando ni benshi cyane abaririmbyi bariko barakora mu Burundi. Ico gihe rero kizoza kigera tuzadutoramo umwe uko dushoboye na twebwe mu buryo buke tuzadushira hamwe turamuririmbyi umwe tuzana na twebwe turino aza kuduteramika. Safi sana kabisa. Mbere yuko rero tuheza ikiganiro canke dusozera ikiganiro reka bwana mukubwa agende ndamubajije ikibazo kijanye n'abasani canke abaririmbyi baduha ama entertainment yatari sana bwana mukubwa birangira gute bibone kumengo umuntu aririmba canke w'umusani afatwa nk'ukumengo ntiyitaweho ako kantu wewe bivuga hiki? Abaririmbyi b'u Burundi canke abasani muri rusangi aho bari hose ku isi barafise ico baterera mu iterambere ry'igihugu. Burya iyo umwana agiye kuvuka avukana impano. Bajya rero barerekanye impano zabo Imana yabaremanye izarizo. Zijya mpano nazo zirimo mu iterambere ry'igihugu. Kuko ugiye kuraba iyo bakoze kajya kazi k'umuziki bakagakora nk'umwuga birabateza imbere. Hafise abaririmbyi benshi ku isi umuntu ashobora gufata akarorero hafi yacu hariya muri Tanzania witwa Diamond bajya abandi bahungu bose ugira uvuge Harmonize bamaze kwandika amazina bose nta kindi cabahaye uretse umuziki. Iwacu mu Burundi nivyo biracari inyuma kuko ugwaruka ruriko rurerekana impano zago ntiruraronka abantu barushigikira abantu barufata mu mugongo. Mugabo ico nagomba sabire bajya baririmbyi bacu mu Burundi nuko leta yoshira imitahe muri bijya bikorwa bakora. Leta ikabashigikira ikaborohereza mbere wanashaka. Se barundi yarigeze kugira urugendo rumwe muri Amerika agenda atwaye ugwaruka rufise impano harimwo
engineer Gasape Okay. yamutoye mu bandi abantu bafite impano aramutwara muri Amerika kandi yarerekanye impano ziwe ko yavuye muri Amerika agize amasezerano n'abanyamerika uyu munsi yarashinze intahe ko muri urujya rugendo yavyajemo umusaruro igituma Gasape yizewe nuko yamaze kwerekana ico ashobora kuba yokora rujya gwaruka rwo Burundi rero ruririmba rurerekana nago ico rushobora gukora kugira idarapo ry'u Burundi riduge uyu munsi indirimbo ya Kiriko Akili ahanihe mu karere kose mu mpera z'umwaka wa 2024 yari yafuse izindi ndirimbo zose ishobora kuba zarabayeho mu mwaka wose aho waja hose TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp, mastatu yari ahanihe Safi sana. Sivyo iyo ndirimbo rero ya Kiriko yashoboye kumenyekanisha Burundi n'abatari bazi ururimi rw'ikirundi bakaririmba ahanihe si wewe nyine ariko arakora ibikorwa hariho nabandi bakora mugabo ugwaruka rw'u Burundi ruririmba rushigikiwe rurashobora gutuma idarapo ry'u Burundi riduga kw'isi yose ndetse rurashobora gutuma amadevize yinjira ari menshi mu gihugu ibikorwa byabo bakora bashira mu bwenge n'impano zabo leta ibishizemo inguvu ivyo bintu birashoboka kuko bijya bihangano abantu baririmba rujya rurimbo rwa Kiriko ahanihe bategereza kumenya Kiriko ninde kirikabaye umurundi kabisa bica bigacika kandi burya umuririmbyi ugiye kuraba nk'indirimbo nk'iyo ya Kiriko twego turavuga ahanihe ni indirimbo uno munsi simeretse kuraba mugabo yamaze kurenza abantu barenga miliyoni 8 bamaze kuyibona mu kiringo kitarenga umwaka abo bantu bose barenze miliyoni 8 bose baramenya ati uyu n'umurundi Kiriko n'umurundi Kiriko n'umurundi no kuvuga ko Kiriko ejo ashobora kuronka amakolabo bijyo bita mu muziki amakolabo n'abandi bahanzi bo muri kajya karere ndetse no kurenga imbibe ku buryo iryo dina rya Kiriko nimba rose nk'umuntu ari mu Bufaransa bagirana indirimbo featuring bakayikorera hamwe abazoyumva bari mu Bufaransa bazovuga kumbe umurundi arashobora kuririmba gushaka urugo rugero no kuvuga rero ubutumwa umuririmbyi atanga muri kajya kantu k'iminota itarenga 3 yego abavuza byinshi uwundi muntu nk'umunyepolitike canke nde ashobora gufata imisi canke ibitabo kugira ubutumwa umuririmbyi yatanze muri irya ndirimbo y'iminota 3 bushobore gusohoka yego kabisa kandi ugiye kuraba indirimbo umuhanzi ashobora kuja muri studio agisohoka indirimbo imaze iminota 10 kuri YouTube yasohotse ugasanga abantu barenga igihumbi mu gihugu bamaze kuyimenya kubera bamukunda bamaze kumenya kuririmba ibirimo ndetse n'ubutumwa buri muri iyo ndirimbo buri ko burabagendamo yego sanga umuntu ariko atambuka yerekane ahanihe waje Ngozi uvuye Bujumbura ahanihe ibyo ni ibintu byiza cyane kabisa so rero ugize ati kabisa government ishiremo imitahe abasani nabo boroherwe ibyo ni ibintu byiza cyane si leta gusa n'umuntu wese abishoboye nawe James no munsi urashaka gufata umuririmbyi kavuga ati jewe nabonye impano yawe ngomba ndagufate mu mugongo ukazura muherekeza agiye gushutinga video ukamurihira amahera muri studio kugira we za ndoto ziwe asanzwe afise bikunde kashobora kuba yoza ivyaza umusaruro ejo bundi narabonye umwana yigana indirimbo ya Melanin Boys amusubiramo neza kabisa uri kurumviriza audio utaravye video wohava wibaza ko ari Melanin Boy ari kararirimba uyu mwana arafise impano Melanin Boy mu gihe azoba yamaze kuzima uyu mwana arashobora kuba yovuga ati Melanin yaranyeretse ingene umuziki ukogwa reka bandaniriza aho yarageze ibiterama akaba yoshobora kuba yovyitaho rero so kuvuga ngo ni leta gusa nubwo leta ari ifise uruhara runini mugabo kandi twarabonye Kiriko Akili muri Superbat bamushikenye ku ndoto ziwe aho bashoboye kumugabira umuduga mu Burundi nibaza ko yari nk'imboneka rimwe kubona umuririmbyi bivanye n'ibihangano vyiwe ashobora guhabwa imodoka nishira hamwe ry'abantu bigenga iryo shira hamwe Kirikadoca afitaniye amasezerano yo kujyamamariza ibikorwa rikora baba ni miliyoni 8 bakurikirana Kiriko ku ndirimbo imwe yiwe bagiye muri Superbat kuja gusaba amakomande urumva ko ishira hamwe iryo imashini zosha kubera ubwinshi bw'ibikoresho baba ariko barasohora
Yego. Nuvuga rero umuntu wese afise ibintu agomba kwamamaza yo kwitura abaririmbyi baririmba bagakorana bakabamamariza kandi ubutumwa bwabo bushika kure mu rusengero buri kurumva indirimbo mu muduga uri kuratembera muhira uri kuraruhuka ugiye kuryama buri kurumva uturirimbo burya butumwa buca muri ziya ndirimbo ahariho hose urabwumva burya umuririmbyi baramuvuga byose agahabwa igiti runaka kinini nko kurongora ibintu nk'ibyo byose biriho kuko bajya baririmbyi burya abantu benshi barabihenda kuko abaririmbyi usanga bafite style iyo style yabo nuko benshi usanga bafite imishatsi ya madred hari rero bivanye n'aho abantu bari babona ko umuntu afise amadred kumbure ntandira afise atize canke iki mugabo niyo style yabo y'ivyo bakora ariko abaririmbyi harimo abaririmbyi bize bafise na diplome za lisansi bakora ibikorwa byabo by'umuziki rero warubajije ati mbega umuririmbyi arashobora guhabwa igiti muri leta agakorodona ibintu neza bisho byarabayeho muri kahise mu bindi bihugu aho wasanga nka Lucky Dube muri South Africa Lucky Dube yari umuntu akomeye cyane muri leta yarakora yarafise ikintu ahagarariye kandi iyo bigenze gutyo we kubera abazi bya bibazo by'abaririmbyi usanga ari katahura abandi basangiye uwo mwuga neza gusumba wewe babikuzanemo uri kumbure mu by'umuziki ntabwo byitaho bizokugora gutahura ikibazo canje nk'umuririmbyi ngo gitorere umuti ni byiza rero hamwe hoba umuririmbyi bashinga amabanga kugira nababandi biwabo mu Burundi hariho ubushikiranganje bujejwe inkino n'imico kama niho abaririmbyi bagenda gushikiriza ivyiyumviro byabo ego twavuze cyane mu Burundi muri Australia niwe musana ukunda cyane umuhora wumbiriza n'indirimbo ziwe nabo numviriza muri Australia jewe ndi connected n'igihugu canje muri Australia n'abaririmbyi Burundi bo ngaha ndumviriza Kiriku ndumviriza kandi ukunda bumviriza niyo ntererano yanje niyo ntererano yanje kuko views jewe nuguruye indirimbo ya Kiriku kubera igihugu ndimwo birafasha Kiriku gushikaho nawe agomba gushika mugabo abarundi urongoye ndibaza hariho nk'abaririmba ngaha abarundi wumviriza abaririmbyi y'u Burundi baririmbira ngaha bariho numviriza sivyo ndabivuze ngo nuko ndi umunyamacakubiri canke iki oya ni intererano numva nipfuza kuba nohereza abarundi ba bene wacu basigaye hari Burundi jewe nuguruye indirimbo ya Kiriku kubera igihugu ndimwo birafasha Kiriku gutera imbere sivyo turekanira entertainment z'umuziki bwana mukubwa negatugarukira kuri diaspora idasinzira ku migambi diaspora idasinzira itegekanya iri kwirakora abarundi hariho abarundi bafite umutima mwiza bavuga ati turakeneye kumenya imigambi akanya ku kandi diaspora idasinzira biri kwirakora kugira ngo dufashe canke batange contribution imigambi neza na neza bayimenye gute kugira babe updated umwanya ku wundi diaspora abantu boyifata nk'umwana iyo umwana avutse abavyeyi baramwitaho bakamugurira ibyo akeneye byose kugira umwana kure ari mu buzima bwiza iyi rero diaspora nayo izoshikaho twifuza kuyishikana mu gihe abarundi basanzwe bari ngaha muri Australia ndiko ndavuga kuri iyo ngahe wacu bayishigikiye bakayishigikiza mu bikorwa ibyo bashoboye byose kuko gukorera hamwe bitutse ikivi bituma urugendo wari gufata wenyene murufashe muri benshi runyaruka guhera ejo vuba cyane hariho umugwi uriho watowe na komite uri kuriga imigambi tugiye kugenderako iyo migambi rero nibamara kuyiga bakayiheza niyo tuzoheza tuzane tumenyeshe abarundi imigambi tugiye kurangura kubw'abarundi bose atari kubw'aho umuntu umwe canke umugwi umwe kubw'abarundi bose babishaka tuzoshira hamwe iyo migambi rero dutoze uburyo buvuye muri bo kandi buzobagarukako niya migambi usanga umuntu yayigiyemo inyuma y'umwaka canke inyuma y'amezi angahe mushobora kuvuga ati mbo ico twakuyemo niki uwatanze wese bivanye n'ico yatanze turabe ingene dushobora kuba twoshira hamwe umwe wese ku kanyungu kabonetse aronke
iyo ni imigambi dushobora gukorera ngaha, ni nk'imigambi dushobora gukorera kandi hari iwacu twaje tuva mu Burundi. Rero mu minsi ya vuba sinobabwira ngo umugambi n'uyu kuko n'umugwi uriho uriko urakora uri kuri iyo migambi, nibaheza bazoheza batuzanire maze natwe tubitangariza abarundi bahitemwo imigambi runaka bagomba gukora tuje ku kivi. Ego, merci sana kabisa. Merci bien mengi kweli kuba washitse kuri James Media. Uyu munsi kweli iri ni iteka ridasanzwe. Merci sana kabisa, twizere ko na next time tugutumiye kweli uzodushikira. Bana nta kibazo umwanya wari wose kabisa, ni jewe nanje ndabashimira kuba mwateye iteka mukatwakira mu bwami bwa James Media. Atari sana turaca improving, ahubwo turakeneye ubufasha. No gushigikirana mu bikorwa ivyo umuntu wese ashoboye nivyo bivuze ndabizi, kandi natwe aho dukura hazi ivyo dushoboye tuzobikora. Merci beaucoup bwana mukobwa, sinzira ko hari ico ufise wo kongezaho ushaka kumenyesha abarundi muri rusange, hanyuma dusozere ikiganiro. Merci bien mengi abarundi muri rusange bo muri Australia. Ico ndabasaba no kugira ubumwe, gukundana no gushigikirana mu bikorwa bitandukanye, bikorwa vy'imanza, gushigikirana mu manza zaba izamarira, zaba izo kuryoherwa, z'ubugeni canke z'amaziko. Izo manza zose ziduhuza tugashigikirana nkuko vyama basanzwe banabikora, ariko kandi ndabahamagarira gusubira kwiyumvira gushigikira igihugu cabibarutse, mu kuja kukigendera no mu kukivuga neza aho basanzwe bari, no kuja gukorera imigambi yabo mu Burundi. Gukora umugambi mu Burundi uzobufashije abandi kuronka akazi barya batagafise bari Burundi, uzobufashije n'igihugu gutera imbere mu migambi igihugu cashize imbere kugira muri byambona kazoza Burundi buzwe bwahindutse. Ego kabisa. Merci bien mingi kabisa, wakoze kuza kuduha update za diaspora idasinzira n'amakuru kabisa. Barundi barakeneye kumva ibintu nk'ivyo. Na msikilizaji na mtazamaji wa James Media, kama Dawis, sina budi kwa kutimisha kipindi cha leo. Kama vipi tukutane weekend ikurikira. Merci bien mingi ku bantu mwadukurikiye kweli, nimwe mutuma ibi biganiro bibaho. Merci sana ku bantu muhora mukora amashare kabisa, ndabona amashare mukora, it's good. Ibyo bituma twimprovinga cyane. So kugira ngo na next time tubashikirize ibiganiro bimeze neza, zamura dushiramo ama comment, mutubwira ati ibi tubona ari byo mu improving aho next time ibintu nk'ivyo nibyo bizotuma dutera imbere kurushaho, kuko tubayeho kubera abadukurikira canke kubera mwebwe. So umuryango wa James Media Australia, reka tubasezere, tuzogaruka next weekend. Merci bien mengi, ciao ciao.